hagarara gato wumva ibi. Mbega ni kangahe umutima wawe wigeze wuzura ishari kubera kubona uwundi muntu atera imbere? Mbega ni kangahe wigeze wumva umerewe nabi kubera ibyiza by'uwundi muntu? Ishari ni nk'urumuri ruto rw'umuriro rutangura gahoro, ariko amaherezo rugatwika umutima wose. Rutuma wibagira umugambi Imana igufitiye, rukagutuma wigereranya n'uwundi aho kwibanda ku rugero rwawe bwite. Imigani 14 ku murongo wa 30 haravuga hati: umutima utekereje nibwo bugingo bw'umubiri, ariko ishari ni nk'ikimungu mu magufa. Aho Imana iratwigisha ukuri gukomeye cyane. Ishari ntiribabaza urifitiye gusa, ahubwo rironona wewe ubwawe. Ni nk'indwara yinyegeza, igufata buhoro buhoro, ikakwambura amahoro, umunezero n'ivyizigiro. Ariko hari inkuru nziza. Imana ntiyakuremye ngo ube igitutu c'uwundi. Yakuremye uwihariye, ifise umugambi wihariye, imigisha yawe bwite n'igihe cawe bwite. Iyo ubona uwundi atera imbere, ntivyerekana ko wewe usigaye inyuma, ahubwo bigiye kukwereka ko Imana igikora, kikoze igikomeye kwa mugenzi wawe. Nawe igihe cawe kizoshika igukorera ibikomeye. Reka kureka ishari bibe isengesho ryawe. Aho kwibaza uti kubera iki se jewe, vuga uti: Mwami, urakoze ku migisha y'abandi, kandi ndakwizera ko nanje unteguriye ivyanje. Umutima utekanye uzana ubuzima. Wewe uratandukanye n'abandi, ariko nturi munsi y'abandi. Ishari ritera kwicamwo ibice, ariko urukundo no kwizera birubaka. Uwo munsi hitamwo amahoro aho guhitamwo ishari. Hitamwo kwizera aho kwigereranya, kuko Imana yawe irakuzi, iragukunda, kandi irafise imigambi myiza kuri wewe. Imana iguhe umugisha.